Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe nshuti namwe bagenzi muri kumukurikirana imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Sangwa ikaze mu mwanya mwiza gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa gatano igenekerezo ya 18 igitugutu mwaka wa 2024. Hatangimana Patrick nije yanda bashikirize mudukundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji bwaraye busohoye igiciro gishasha cikiro cisukari aho cahora ku 8,000 kikaba kigiye ku 6,000. Abajeje intwaro nabihereza isukari bagasabwa kugenzura ishigwa mu ngiro niyubahirizwa igico giciro. Nayo ngo kwinjira mu muryango mpuzakarere w'isoko rusangi yo muri Afrika yo mu buseruko no mu manuko komeza bifise uturusho twinshi na cyane mu mijanye n'ubudandaji mu gutsimbataza iterambere rirama biciye mu bwigenge bw'ukoroherezwa mu kwinjiza no guhanahana ibidandazwa mu bihugu biri mu muryango wa komeza. Ayo nayandi ni mukanya. Ndasubire kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji bwaraye busohoye itangazo rimenyesha igishiro gicasha c'isukari ihingurwa na Sosumo aho ikiro cahora ku 8,000 kikaba kigiye ku 6,000 amafaranga y'amarundi. Umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere agahamagarira abajije intwaro nabihereza isukari kugenzura iyubahirizwa igico giciro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo irekurira abadandaza babishoboye kwinjiza isukari mu gihugu mu itegeko nshikiranganje nimero 750 agakwego 540 agakwego 223 ryo kuwa 8 myandagaro uyu mwaka. Iri tegeko rikaba riha uburenganzira kwinjiza isukari mu ntumbero yo korohereza abifuza isukari. Iyi ngingo ikaba yaje gufasha ishirahamwe Sosumo kongereza imitahe, kuryohora no kugwiza umwimbo w'akanovera no gufasha abanyamitahe kwinjiza isukari izoshobora gusahiriza ihingurwa na Sosumo. Iyi ngingo ikaba yafashije kandi gukemura ibibazo vyahora bikika mukiza bakanyegeza isukari kugira bayigurishe ku giciro kinini, kuko hacabaho isukari y'ubwoko bwinshi yinjira niva muri Sosumo ku buryo atamwe n'igihugu ashobora kubura isukari. Nkuko Sosumo ari ryo shirahamwe ryonyene rihingura isukari mu Burundi, mu gushinga igiciro c'ikiro c'isukari hisungwa uburyo buba bwakoreshejwe mu kuyihingura. Inyuma yaho ihinguriro ry'isukari Sosumo ryarafashe ingingo yo kuduza igiciro c'isukari ku igenekerezo rya 14 Nyakanga kiva ku mafaranga 3,300 kija ku mafaranga 8,000 ku kiro. Imvo z'iduga ry'ibiciro vyashikirijwe n'ihinguriro Sosumo harimo iduga ry'ibiciro vy'ibihingurwamwo isukari. Iyindi siguro y'iryo duga kwari kuja ku rugero rumwe n'ibiciro vy'abadandaza bigenga binjiza isukari yagugwa hagati y'amafaranga 8,000 n'12,000 ku kiro mu ntumbero yo gukinga abikika mukiza bagashinga ibiciro vyabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyashimishijwe n'iryo duga ry'igiciro itaje yubahiriza ineza y'umwene igihugu. Inyuma yaho harashizweho umugwi n'ubushikiranganje bw'ubudandaji, umugwi ujejwe gutora igiciro c'isukari. Nubwo ibiciro vy'ibikoreshwa mu guhingura bibandanya biduga haba mu Burundi canke ku isoko mpuzamakungu, umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yarahumurije abenegihugu ko leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo yo korohereza abinjiza isukari mu kubagabaniriza amatagisi. Mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kuri uwa 17 Gitugutu harasubiyemwo igiciro c'isukari cashinzwe n'ihinguriro Sosumo kija ku mafaranga 6,000 ku kiro. Uburongozi hamwe n'abihereza isukari bagahamagarirwa gushengeza abo bose batubahiriza igiciro c'isukari. Mumenya ko
ihinguriro Sosumo rihingura amatoni 12 canke 15 ku mwaka, mu gihe Uburundi bugizwe n'abantu bagera ku miliyoni 14. Mu gisata c'amagara y'abantu ngo igabanuka ry'umunezero wo kurangura amabanga y'abubatse ico bita plaisir sexuel ku mukenyezi ntibiterwa nuko aba yamaze guca imvyaro, ahubwo biterwa nuko aba ariko arasaza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Areruris Indongozi. Igenekerezo rya 18 Gitugutu uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe guca imvyaro, menopause mu gifaransa. Akaba ari gihe umukenyezi yagisitsemwo adasubira kuja mu butinyanka. Ikiringo cyo guca imvyaro ntikirondegwa kuko ari ikintu gisanzwe kiriho uko nyene, nkuko tubikesha urubuga www.vidal.fr. Umukenyezi yitwa ko ari mu kiringo cyo guca imvyaro mu gihe amaze n'imibuributi amezi 12 ataja mu butinyanka. Ubwo rubuga rubandanya rumenyesha ko naho abakenyezi benshi baca imvyaro ku myaka 50 bishika ku mukenyezi ashobora kuja mu kiringo cyo guca imvyaro hagati y'imyaka 40 na 55. Ibimenyetso biranga ikiringo cyo guca imvyaro biratandukanye bivanye n'umukenyezi uwo ari we wese, kandi n'ubukari bw'ibimenyetso buratandukanye. Bimwe mu bimenyetso nyamukuru by'ikiringo cyo guca imvyaro ni ukutaja mu butinyanka, ubushuhe mu gihimba cirondoka n'ibindi bitandukanye, kuko tubikesha urubuga www.ameri.fr. Ivyigwa by'ubuganga vyerekana ko umukenyezi amaze gushika mu kiringo cyo guca imvyaro adasubira gusama inda, kiretse ko gake cyane bishoboka iyo hakoreshejwe ubuhinga bukomeye. Abakenyezi benshi bibaza ko kuba muri ico kiringo bigabanya umunezero mu gihe cyo kurangura amabanga y'abubatsi, ariko sivyo na gato, nkuko bisigurwa n'umufaransa Gilbert Bujaude yanonosoye inyigisho ndorabitsina mu nkuru y'ikinyamakuru Iwacu yo kuwa 2 Gitugutu umwaka wa 2016, aho asigura ko kuba mu kiringo cyo guca imvyaro atarije bituma umukenyezi atakaza umunezero mu gihe cyo kurangura amabanga mpuzabitsina, ahubwo bitumwa n'ubusaza. Muri iyo nkuru nyene Dr Virginie Ringa yanonosoye ibijanye n'ikiringo cyo guca imvyaro avuga ko ukuntu abakenyezi benshi batakira neza ukuba mu kiringo cyo guca imvyaro ari byo bituma batakaza umunezero mu gihe cyo kurangura amabanga y'abubatsi. Ikiringo cyo guca imvyaro kigizwe n'ibice bitatu, ari byo bita mu rurimi rw'igifaransa perimenopause, menopause na postmenopause. Nkuko twari twabivuze mu ngingo nkuru z'aya makuru, kwinjira mu muryango mpuzakarere w'isoko rusangi iyo muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komeza bifise uturusho twinshi na cane cane mu bijanye n'ubudandaji, mu gutsimbataza iterambere rirama biciye mu bwigenge no koroherezwa mu kwinjiza no guhanahana ibidandazwa mu bihugu biri mu muryango wa komeza. Idonido nimwe y'inkuru. Guteza imbere uburaro n'inyubako, gutsimbataza iterambere ridakumira, imibano mu burimyi, amahinguriro, kugira ubwigenge bwo guhanahana ibidandazwa, gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango, koroherezwa no kugira ubwigenge bwo kwinjira, gusohoka no kugerera mu gihugu cose kiri mu muryango udasabwe impusha za visa, ni tumwe mu turusho turonka ibihugu biri mu muryango w'isoko rusangi yo mu karere Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komeza. Uburundi bwinjiyemwo kuva kuwa 21 Kigarama mwaka w'1981. Common Market for Eastern and Southern Africa komeza. Uyu muryango w'abanyizuba kuwa 8 Kigarama mwaka w'1994 usubiriye icahoze ari zone d'échange préférentielle ZEP, no kuvuga umuryango w'akarere ushingiye ku masezerano agizwe n'ubwigenge bwo kwinjiza no guhanahana ibidandazwa, wari washinzwe mu 1981. Waje ari umuryango ugizwe n'ibihugu n'amareta bumvikanye gushira ingufu hamwe mu guteza imbere ubutunzi kama ku neza y'abene gihugu bose, ukaba uharanira koroherezwa mu kwinjiza ibidandazwa mu kindi gihugu kiri muri komeza, ico bise union douanière. Bitewe na kahise k'ibihugu biri mu muryango vyagiye bihura n'ihungabana ry'ubutunzi, komeza waciye wiha ihangiro ryo kuba umuryango wagutse mu vy'ubutunzi n'ubudandaji ushobora guhangana n'intambamyi zishingiye ku bibazo vy'ubutunzi mu guharanira iterambere rirama
hose kuri bose haba mu karere eka ndetse no kw'isi yose nk'uko tubikesha urubuga ngurukana bumenyi rwa Komeza. Uburundi kumwe n'ibindi bihugu 10 bikaba bihurikiye muco bise zone libre d'échange vyumvikanye korohereza no gukuraho amakori ku bidandazwa bikomotse mu muryango wa Komeza. Ivyo byose bigaca bituma umuryango wa Komeza winjiza umwimbu ungana n'imiliyaridi majana 85 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka nk'isoko y'ubudandaji mpuzamakungu yo kwinjiza no gusohora ibidandazwa iri ku giciro c'imiliyaridi majana 324 z'amadolari y'abanyamerika ihuza gushika uno munsi abantu barenga miliyoni majana 5 bava mu bihugu n'amareta 21. Ni no kwiyo ntumbero kuwa 28 gushika kwa 31 gitugutu umwaka wa 2024 hategekanijwe inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bahurikiye mu muryango wa Komeza izobera mu Burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura ku civugo twongereza umuvuduko mu muryango mpuzakarere mu guteza imbere uruhererekane inyongerera agaciro mu gisata c'uburimyi burindi hindagurika ry'ibihe igisata co gucukura ubutare n'ingenzi. Chuti na mabagenzi muri ko murakurikirana ano makuru twabateguriye mudukundiye tuyabandaririze mu gisata c'inkino. Umugwi serukira gihugu inamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 200 y'amavuka basanzwe bari mu nkino za Sekafa bakaba bageze mu gice ca kabiri gishira icanyuma. Nayo muri basketball umugwi urunani urabandanya kwitwara neza aho bari mu gihugu ca Tanzania mu nkino za Road to Ball. Ni nkuru ya mugenzi wacu Girever Nakimana wo mu gisata c'inkino hano kuri televiziyo ya BTV Burundi. Umuguru nandi urabandanya kwitwara neza wandikisha amateka mu nkino za Road to Ball ziriko zira mu gihugu ca Tanzania. Mu nkino zibiri bamaze gukina ubwa mbere batsinze umugwi wa GKT mu gihugu ca Tanzania nyene barusumbye amanota agera kuri 20 yose ko bawutsinze 83 kuri 60. Urukino rugira kabiri urunani batsinze vyoroshe umugwi wa Bovaro amanota 113 kuri 43 bayisumbye amanota 69 yose. Bakaba basigaje gukina inkino zibiri harimo no kwanyuma bazokina ku Imana igenekezo rya 20 n'umugwi wa GNBC wa migu ca Madagascar mbere yo kubandanya mu nkino za Elite 16. Abakinyi Jean-Jacques Boissy hamwe na Muhammadu Dumbia nibo bamaze gutorwa nk'abakinyi bamaze kurangiza nkino ko ari zibiri. Ihiganwa gitiriwe incungu rizobandanya kuri no wa mbere mu nkino zabo za nyuma ku kibuga ca Departement hagati y'umugwi wa Remesha na Rezipo bazokina bariko barondera ubutwara igikombe hamwe n'urundi rukino ruzohuza umugwi wa Dinamo n'umugwi wa Tigers bariko barondera uzotahukana ikibanza ca gatatu. Mu mpira w'amaguru mu giseruka ya gihugu inamba mu rugamba abakinyi bari munsi y'imyaka 20 aho bari mu gihugu ca Tanzania mu nkino za Sekafa bariko barakina urukino rwabo ku gice ca kabiri gishiri ca nyuma ruriko rubahuza n'igihugu ca Kenya. Umugwi uzobandanya kazoca ukina urukino rwa nyuma ndetse baronke n'amahirwe yo kuzitabira igikombe ca Afrika c'abatarenze imyaka 20. Mu makungu umenyereza Thomas Tuchel yaciye mu migwi itandukanye ikomeye nka Bayern Munich, Paris Saint-Germain ndetse na Chelsea anayihesha igikombe ca UEFA Champions League mwaka 2021. Nawe yagene nk'umumenyereza mushasha aje kumenyereza umugwi serukira gihugu w'Ubwongereza akaba aje gusubirira Rick Carlisle yari yabaye afata uwo mugwi vy'imfata kibanza nyuma y'igenda rya Gareth Southgate yavuye mu uwo mugwi nyuma yo gutsindwa ku rukino rwa nyuma mu nkino za Buraya atsinzwe n'igihugu ca Espagne. Thomas Tuchel yasize umukono ku masezerano yo kumenyereza umugwi serukira gihugu w'Ubwongereza Three Lions mu kiringo c'amezi 18 akazotangura amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere umwaka 2025. Akaba yemereye abongereza kuzobahesha igikombe c'isi cyo mwaka 2026. Thomas Tuchel akazohembwa amafaranga ari hagati miliyoni 6 ni miliyoni 7.2 z'amafaranga y'amanyaburaya ku mwaka. Nyuma yo kugaruka avuye mu nkino z'imigwi serukira bihugu mu mpera z'inondwi inkino zizobandanya hatari hake mahiganwa atanakomeye ku mugabane wa Buraya harimo n'urukino ruzohuza umugwi wa Liverpool n'umugwi wa Chelsea mu gihugu c'Ubwongereza. Chuti namwe bagenzi muriko muradukurikirana mudukundire ano makuru twabateguriye imbere ko tuyarangiza tubanza turabe amakuru makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Kuwa 17 Gitugutu leta ya Kenya yatoye ingingo yo guhindura icegera c'umukuru w'igihugu Rigathi Gachagua mu nama imwagiriza kugira ibiturire n'ibindi birego vy'icaha. Inyuma y'amasaha ajanye kwa muganga afise ububabare. Abakenguza amateka bemeje ibirego 5 muri 11 vyagiriza Gachagua
ivyo bigatuma Gachagua abaye icegera c'umukuru w'igihugu wa mbere akuwe akiri mu mabanga, akaba yagirizwa ibiturire, amacakubiri ahagaze ku moko no kwifatanya n'abagumutsi bagwanya ubutegetsi. Umushingamanza wiwe Paul Muyite yamenyesheje ko abaganga bavuze ko Gachagua afise ububabare bwo mu gikiriza akeneye akaruhuko. Dutandukira amakuru yacu mu gihugu cyo mu Faransa, aho kuwa kane igenekezo rya 17 Gitugutu mu karere ko hagati gashira ubuseruko no mu bumanuko bushira ubuseruko bwo mu Faransa haraguye imvura nyinshi, aho abantu ibihumbi bajanye n'indege za helicopter n'inka zaratwawe zirahahonera. Iyo mvura yizize ibirometero biri hagati y'amajana 6 n'amajana 7 yahitanye abantu 3 barasinzikara muri Auvergne-Rhône Alpes. Abajeje gutabara bakaba bahungishije imiryango 180 bo muri ayo makartier begereye uruhome rwononekaye, abandi amajana 463 batwagwa mu karere k'ubudandaje. Ibigo bibiri nivyo vyuguruwe kugira abakire abo bantu. Abanyeshure 50 n'abigisha baraye ku ishure ry'uburaro mu gisagara hagati nk'uko vyashikirijwe n'ubujeje ivyigwa. Umushikiranganje wa mbere yabahamagariye kwiyubara abicishije ku rubuga rw'iwe nkurukana bumenyi. Nino ngaha tugarukirije ano makuru twari twabateguriye. Reka nshimire bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bakoze ibishoboka byose kugira ano makuru ashobore kuboneka. Nongere nshimire nabwo mwese mwashoboye kuyakurikirana gushika aha. Hatangimana Patrick nije ko ndabashikiriza, nimugira muba mubahwe na Gahwana.